ya mabibi na mabwana, reka nababwire gatoya mumvirize history y'umudada hama baza kumuha impanuro y'ukuntu yo kwitwara. N'umukobwa avuka mu gisagara ca Bujumbura, yaratwegera atubwira ati je mfise histoire canke se mfise ibintu ushaka ko muyagisha abagenzi banyu babakurikirana ku mbuga zitandukanye, cane cane ga kuri Burundi Heroes TV, haba Facebook, YouTube, Instagram, niho ashaka ko biza guca cane cane kugira ngo tumuhe impanuro. Ni kuvuga ati, yavuze ati ndi umukobwa mvuka mu gisagara ca Bujumbura, muri Bujumbura yagutse, hama ndi umwana mukuru, ariko mu muryango wacu kugira ngo umuntu atwarinda avyare bikunde nuko aba ategerezwa gutanga igitambo, kandi umukunzi dukundana nawe yifuza kuntwara ndi sugi. Ni kuvuga nkiri wese akaba ashaka ko ndamuvyarira umwana we wa mbere. Nkiyumvira ati none nzobigenza gute kugira ngo nshobore kuba no muvyarira umwana we wa mbere, uwo mwana we watagize adapfuwe, kuko mu muryango wacu kugira ngo ushobore kuba uvyara umwana wa mbere nuko kugira ngo ushobore kuba uvyara bigakunda abana bose bagiye bakurikira abo bandi bana, nuko umwana wa mbere abwirizwa kuba yaragize haratanzweho igitambo, swati kiba igitambo cuko aba ikijuju canke akaba igitambo cuko uwo mwana wa mbere agirane apfa. Rero naje kugira ngo mbeho niko umwana wa mbere atigeze abaho kugira ngo bikunde nanje mbeho n'abankurikira bagirene babeho. Rero nawe yaciye avuga ati ko umukunzi wanje yifuza kuntwara ndi sugi, kandi kuba isugi kwanje bigasigura ko umwana wa mbere tuzovyarana nawe ategezwa kuba yarapfuye, nkaba nifuza ko umwana wiwe wa mbere uwo muhungu apfa. Ndabigenze gute? Kuko muri mu biyago twagiranye n'uwo muhungu yarambwiye ko adashaka ko avyara abana benshi, ashaka umwana umwe. Ni muri babahungu iwabo bavuka ari abana benshi, rero nawe ntifuza kugwiza abana benshi. Iyo ni inkuru ndiko ndababwira, hari ibintu bimwe bimwe ndakuramo kubera ko inkuru ntiwoyivuga uko wayizanye, ntoba uri radio canke se enregistreur. Aravuga ati rero bitewe nuko numvise yavuze, akaba yifuza ko umwana wa mbere avutse atawundi mwana twosubira kuvyara, twoca tugenda kwiyugaza, haba jewe haba nawe, kugira ngo tubeho uko nyene. Rero nagize ikibazo, ndiyumvira ati ndamubwire histoire zo muri famille iwacu ukuntu bimeze, ko umwana wa mbere atabaho ari nzabaho naho abikigugu, kubera ko sinifuza kuzorera umwana w'ikigugu vraiment, sinifuza kuzorera umwana w'ikigugu, kandi sinifuza ko uwo mwana wacu wa mbere yokura amakuza akacapfa basi ntarambe bitewe na histoire ya famille. Rero kubwanyu aciye avuga ati kubwanyu nifuza ko mumpanura, wowe uriko dukurikirana tumuhanure gute? Je nari niyumviye ko yoca hirya uwo mwana akabaho akabisigura mu nyuma yaratwaye inda uwo mwana agapfa, canke nafashe proposition zibiri, canke akabimubwira ko iwabo umwana wa mbere apfa. Ariko naciye ngira ikibazo, namubwira ko abana ba mbere muri famille y'uwo mukobwa bapfa, ashobora ko ca yibaza ko ariho n'ikindi kintu kiba inyuma y'urwo rupfu rw'abo bana, kuko buri gitambo cose kizana intsinzi, buri amaraso yose ndiko je ndabizi azana intsinzi. Rero ashobora ko ca yibaza ati none ko azoba atanzwe nk'igitambo, intsinzi zo bihagaze hehe kugira ngo ibintu bikunde? Je niyumviye ati ntibiza gukunda ko amusigurira ko ari kugira ngo abandi bana bashobore kuba bobaho, ivyo ntibiza gukunda kuko ntavyo yotahura. Ati kugira ngo abandi bana bashobore kuba bobaho, ivyo ntavyo atahura. Muri famille wabo yongeye ko avuga ko mu bana bavyara hategezwa kuba harimwo umwana umwe akurikirana imico n'akaranga ya basokuru. Ni kuvuga akurikirana avamo akaba umurozi, avamo akaba umurozi, basi akingira umuryango. Rero ivyo yiyumviye kubimubwira, avuga ati nkabimubwira biza kuba intandaro ya vyose kugira ngo dushobore kuba twotandukana, kandi nanje uwo muhungu vraiment ndagira ndamukunda. Rero navuze ati vomye ace ku ruhande ako kana kavyara. Ikibazo nuko amaze kubona ko yavyaye ku ruhande, acibaza ko amuciye inyuma, biza kuba vyose ari foti. Kandi ikindi kibazo nuko aza kubimubwira, usanga ni babahungu bari compliqué, ntibatahura, usanga naho nyene aragize ikibazo. Rero na jewe shaka mumfashe guhanura uwo mugenzi yanyegeye akatubwira iyo story yiwiwe.
Hano ni kuri Burundi Heroes TV duhanura ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane kwitungira amafaranga, murabizi kwitungira amafaranga. Rero namwebwe inshuti bageze uruko badukurikirana, ndifuza ko mu muhanuro mugenzi wanje kugira ngo agire icyo amariye iyo famille, kugira ngo uwo muhungu ntagire ntashobora kuba botandukana. Ni kuri Burundi Heroes TV, ciao ciao mwese mwariko muradukurikirana, nifuze ko impanuro zanyu tuza kuzikurikiza mwese mwariko muradukurikirana hano kuri Burundi Heroes TV. Thank you.